mu Burundi turiko turita demokrasi muri science politique hariho uko citwa bayita demokrasi de façade canke demokrasi dirigée no kuvuga yuko n'ahantu womengo mu by'ukuri hari imigambwe womengo mu by'ukuri abantu baravuga ibyo bashaka womengo mu by'ukuri hariho aba opposants bashobora no guhindura ubutegetsi ariko abo bose harimwo ukuboko kwa leta canke naho ataco bakora leta itabemereye. Ndabereke akarorero kagaragara. Igihugu c'u Burundi ni igihugu turiko turavuga ko aho mu by'ukuri abanyapolitike bari bahuriye muri opposition benshi cane ibice bishika 60% bahunze igihugu bagihungishijwe kuva mu 2015. Ivyo vyasize demokrasi itakibaho mu gihugu. Ikibazo kiriho ni CNDD-FDD ifise ico no kwita classification des politiciens. No kuvuga harabo ishaka ko bavuga ivyo bashaka tuzi yuko babazi bafise ibene bazinanye benshi muri abo usanga abantu banashaka bari mu nzego za leta benshi muri bo même nommé par décret naho baba bari muri opposition bafise inyungu zigaragara za politike muri iyo leta ya CNDD-FDD. Hakabaho abandi usanga mu by'ukuri bakumiriwe ariko bafise avantage yo guhonyoza ikirenge mu Burundi, bakaba bonugurura umugambwe, bakaba bonavuga ibyo babona bitagenda neza ariko kumbure batari ico no kwita les enfants chéris du pouvoir. Hakabaho n'abandi bobo umugambwe utwara uzi neza yuko baba mu Burundi baba hanze badakwiye guhabwa ijambo n'uburyo bwo guparticipa dans la chose démocratique publique kubera yuko ivyo bavuga abanyagihugu bashobora kuvyumva kurusha ivyo uwo mugambwe utwara uvuga. Urugero ni bwinshi abakwa imigambwe yabo kugira ngo ntibashobore kwitoza